ni JP kuri Remo TV mu kiganiro amabanga yabubatse. Umunywanyi warimo arahamagaye ati jewe nanarongowe nangorwa n'umugabo ankunda nanje nkunda w'intungane afise vyose ntaco tubuze mu rugo, Imana yaduhaye uruvyaro, arankundira umuryango, eka n'intungane iri ngaho. Ati mugabo nguma niyumvira umuhungu twakundanye mu buto bwanje, kuko uwo muhungu yabanyereka ibintu bishasha kandi wanashima twakora ibintu vy'ubusazi. Sinzi ko rero ivyo arivyo nkeneye mu rugo, kuko urugo ni ikindi kintu. Nuko rero asaba impanuro, mwumvirize izo namuhaye, namwe mushobore kumuha izanyu kugira ashobore kubaka neza. Namubwiye nti ikiremwa muntu gikunda vyacitse, gikunda vyayangaye, kandi ikiremwa muntu gikunda kunezerwa iyo caronse ibintu cabikoreye. No kuvuga niba ari urudandazwa, niba ari ibintu, ikintu cyose uronse wakoreye kirakunezera. No kuvuga ko uwo muhungu ataboneka, uwo muhungu yari aggressive, uwo muhungu yari mu aventurier, wamuronka wamukoreye kuko waramurindira. Umuronse rero ugaca unezerwa. Ico rero avuga ati ntiyaboneka kuko yashobora kuba yabikora bibona, ashobora kuba yarifuza yuko aza umukumbuye, naho ibintu rero biba bihagaze, kuko uba mwifuza kumubona nawe ntazi, ukamuhamagara ntumuronke. Nuko rero umubonye akaza kuzanira bishasha, niba yaronse udufaranga mukaja kudusangira, niba kwereka ibintu byinshi akuzaniye cyangwa nawe yiguriye ni sawa. Wamaze uti wahorahe, ngo nahora mu bintu bikomeye, ari mystérieux, ntiyakubwira byose ibyo ari byo, ukwifuza kubimenya yabikubwira ni sawa. Uwo mudamu aravuga ko uwo muhungu yari aggressive, yarakubitana. Umuntu amukoreye kuri uwo mukobwa yahakwa kumukubita. Reka tubandanye. Rero n'uwo mukobwa ngo akoze amakosa, nawe nyene yahakwa kumukubita cyangwa aramukubita, ariko ngo ntibyamubabaza kuko yacaza akamusaba ikigongwe, bikanamunezera ko amusabye imbabazi. Bakaja no mu kabare bakanywa agafana. Ivyo rero murazi ko ari abantu bakunda gukubitwa kugira basabwe imbabazi. Nuko bimeze. Ikindi avuga ko uwo muhungu yatukana ibintu vyo kugenda ahantu batateguye, juste aventure, bakaduga atanumwe abizi. Byo bikamunezera nubwo ashitse muhira bamutuka. Kuri wa mugabo ibyo nta bihari, ibintu byose biri programme. Umugabo avuye ku kazi aca ataha, umugabo arakomunika bakayaga, ibintu byose bimeze gutya. Umugabo ntakubitana ntashwana, umugabo nta maventure ajamo. Ivyo rero akavuga ko biramwanuya, it's boring. Akavuga ko yumva umengo ubuzima nico kimwe ku munsi. Akanavuga ati jewe uwo muhungu duhuye umutima urasimba, uwo muhungu ndamubonye naho yo bari kure umutima urasimba. Ati tubonanye ahantu bishoboka ibara ryogo, ati ariko sinshaka ko biba gutyo kuko mfise urugo rwiza sinidoga. Ico numva umutima nico, kugira urwo rubandanye mwomubwira iki? Je namubwiye nti ubuvyaye abapfuye, hari ibintu byinshi twihoza tutokora kubera twavyaye, kuko abana bakeneye indero nziza. Kuvana burya ni bibi cyane gose. Naho abana baba bakuze imitima yabo iratabuka mu kubiri. Utwara igipande nasaga twara igipande, urumva ko umwana bamerewe nabi. Hama ikindi cya kabiri, umugabo ntazomera nk'abajya bose mwakundanye. Umuntu wese ameze ukwiwe, mwakira uko ameze, mukunda ahubwo mukundira ivyo agukorera. Ureke kwiyumvira ibintu vya kera, kuko si byo urimo, kandi n'imyaka irakujanye. Uvuga ko ufite imyaka 30, no kuvuga ko nubwo usubira inyuma wa muhungu nawe nyene ashaka kutana kwakira, kuko nta kindi yawe gukoza atari gushurashuza gusa. Vyihoze rero ubandanye. Rero namwe gira icyo mumubwiye kugira ashobore kubaka urwo rugo. Murakoze cyane. JP amabanga